Shalom shalom mu bwoko bw'Imana, ndasubiriye kubaha ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe, nitwa Abeli Mbonimpa. Uno munsi tugiye gukomeza turabe ijambo ry'Imana ritubwira ngo uko isi izobona ibara ibihetangabo gatatu. Ejo twarabonye ukuntu isi yatewe n'ibitero bivuye kuzimu vyaje mu ishusho y'inzige. Uno munsi tuza kuraba icago kigira kabiri, ukuntu hazoza uyundi mugwi kugira ngo uze gukubura no kugira ngo utegurire umuzo wa shetani, umuzo wa antikristo. None rero imbere ya byose reka tubanze duhamagara Imana kugira ngo twongere kuyaga amajambo y'Imana. Imana yaduteguriye uno munsi. Mwami Imana yacu, Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba, ndagushimiye yuko utwemereye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ndasengeye ubugingo bwanje, ndasengeye n'ubwoko bwawe, ndasengeye abera bose, maze Mwami aho tuganire ijambo ryawe twese twubakwe, kandi ndasavye Mpwemu wawe yera adusobanurire ibikwiriye n'ibibereye, uduhe gutahura maze dutegure imitima yacu kugira ngo twitegure gusanganira Mwami Yesu. Ndabisavye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Shengero ry'Imana, bene data, ejo twarabonye ukuntu ibitero by'abadayimoni, ingabo z'abasoda zizoza gutegurira umuzo wa antikristo kugira ngo abo bansi bategura. Nukuvuga bigereranywa n'ukuntu kera umukuru w'igihugu canke umuperezida, ndetse n'ubu hariho hamwe henshi bikorwa, iyo azoza kugendera ahantu hagisigaye iminsi 3 kugira ngo aze, habanza kurungikwa abasirikare, bakabanza bakagenda bagaca ibico, bakarara mu mashamba, bakararira amajanja, bakabanza gushiraho za kamera, bakaraba yuko ata mwansi ari aho hantu. Maze wa munsi wagera, umukuru w'igihugu agaheza akaza asanga bamutegereje, akaza asanga umutekano ari wose, ataco yijajara. Niko rero ejo twabonye ibitero bizova ikuzimu bije gutangura gutega no gutegesha, gukora intangamarara kugira ngo bitegurire umuzo wa mwami. Twabonye hariya ngo yitwa Apoloni, mu kindi kirimi ngo yitwa Abadoni. Ariko rero uwo mwami nawe azoba ariko arageresha kugira ngo ategurire umuzo witwa antikristo, azoza hano ku isi ariwe ca gikoko tuza kubona uno munsi. Tugiye kuganira hano muri iri jambo ry'uno munsi ingene biza kugenda. Rero muri kano kanya reka tubandanye rero. Haleluya. Ivyashiro Yohana igihimba c'icenda umurongo wa 13. Umumarayika wa gatandatu aravuza, numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro c'izahabu kiri imbere y'Imana, ribarira umumarayika wa gatandatu afise inzamba, ritibohora abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurate. Ku murongo wa 15, abo bamarayika bane bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kwica ikigira gatatu c'abantu. Imana idufashe cane bene data. Aya majambo turiko turabona, ikintu ca mbere, Yohana abona umumarayika wa gatandatu ariko aravuza inzamba, maze ngo haca humvikana ijwi rivuye ku gicaniro co mw'ijuru. Ico gicaniro kibwira umumarayika kiti, genda utanga uburenganzira maze ubohore abamarayika bane. Abamarayika bane bari barabohewe ku ruzi runini Efurate. Mwene data, biragaragara neza yuko Imana yari yaramaze gutegura ingene bizogenda. Bisobanurwa ko iyo ivyago bije ku isi, Imana irabimenya, kandi Imana nitanga uruhusha. Abantu benshi bariko bagerageza kurondera ingene bogwanya ibiza canke ibitero canke ibindi byose bitera mw'isi vy'ivyaduka, ariko bakibagira kubaza Imana, bakibagira guhamagara Imana, bakiyobagiza yuko Imana ariyo itegura yuko haza ikibi canke iciza ku isi. Imana nitegura, Imana nizi byose, Imana iramenya
ni nk'ibi byose turiko turabona uno munsi. Hari ibi byago biko biraza ku isi yose, Imana irabimenya, irabizi. Birabishakirwa yuko umukristo cyangwa umuntu wese ahamagara Imana, agasaba urukingo ku Mana, agasaba protection ku Mana, kubera Imana niyo itanga uruhusha. Ijwi ryavuye ku gicaniro ribwira abamarayika riti genda mubohore abo bamarayika bari babohewe ku ruzi runini Efurate. Ndagira ngo nkubwire urwo ruzi runini Efurate ruri hehe? Uruzi runini Efurate n'urugabano rwabanguranya aho Isirayeli yagarukira. Ugarutse kuri Isirayeli waba ujabutse uruzi Efurate, ariko usubiye ugiye hakurya waba ugiye iw'abansi b'Abisirayeli. Rero icerekana yuko abo bamarayika bari babohewe ku ruzi Efurate. Washobora kumbaza ati ni kubera iki abo bamarayika bari babohewe ku ruzi Efurate? Ni kubera yuko urwo ruzi runini Efurate rwari urugabano rubanguranya abansi b'Abisirayeli hamwe n'Abisirayeli. Ni ukuvuga yuko igihugu ca Babuloni kije gutera kugira ngo kinyage ubw'Isirayeli cajabuka uruzi Efurate. Ni ukuvuga abansi barinze bajabuka uruzi Efurate, Isirayeli yabitewe. Ahandi naho Abasiriya, kuko mu nyuma Abasiriya nabo baratwaye, Abasiriya barinze barengana urwo ruzi Efurate bakarinda bashika ku rugabano canke ku butaka bwa Isirayeli. Ni ukuvuga ngo Isirayeli yaba yatewe. Mwene data, abo bamarayika barari amajanja, bari ku mupaka, bari ku rugabano, bari ahantu buca birasa. Bishakirwa yuko hagera akantu k'imbarutso kavuga kati shirako harageze, bati ya saha n'umunota birageze. Abo bamarayika bane bari biteguye uwo mwaka nuko kwezi ndetse n'uwo munsi ndetse n'iyo saha. Ubaho bari baragabirije, baguma barabira isaha aho bayambaye, baguma baraba bati karabaye hagira hagere, hasigaye iminsi ngahe, hasigaye imyaka ingahe, hasigaye amasaha ngahe, baguma baharura. Mwene data, Imana yarapanze ikintu cyose kiri kuri gahunda. Nukuvuga ngo ni ubu turari amajanja, ibintu byose birari amajanja. Ivyo Imana yapanze bizoza konona isi, mu kwihora kw'Imana byose birari amajanja. Abo bamarayika bashiriweho kuza konona isi, bashiriweho kuza gushitsa ivy'uburake bw'Imana, kubera yuko abantu bigize gakomeye bakigira gahambaye. Imana yarategekanije ibintu by'ibinyabushobozi bizoza guca intege no guca ivutu abantu, kubera yuko abantu bigize gakomeye. Ubababwira gusenga batishwi, ubababwira ati nimuze twihanatereka da, ubababwira ati nimuce bugufi mwezwe bene data, heraba Isirayeli iraheze, heraba Isirayeli irimbutse. Bati ibyo wewe uri kuravuga wewe ubikurahe? Reka turabe aya majambo hepfo kuri uyu murongo wa 15. Abo bamarayika bane bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kwica ikigira gatatu c'abantu. Nukuvuga yuko bazokwica ikigira gatatu c'abantu, bisobanurwa ngo bazoza baje babohorewe gukuraho kimwe ca gatatu. Nimba abantu kwisi ari miliyaridi 7, bazoca bagaburamo gatatu, hanyuma ico ca gatatu gipfe mu mwanya muto. Ndagira ngo mbwire yuko ari umutigiri muniniya hano kwisi. Nukuvuga yuko izo bari intambara ikomeye cyane. Ku murongo wa 16, reka twumve rero igitigiri c'ingabo z'abarwanira ku mafarasi cari 200,000. Igitigiri cabo naracumvise, nimwumvirize rero. Abasoda 1,200,000 bazoba bariko baragwana muri ako kanya muri iyo ntambara. 1,200,000 by'abasirikare bizotonda urugamba. Ejo twarabonye ukuntu hazoba harimo harakora abasoda b'abanyakuzimu. None rero y'amezi 5 yabaheze, hariho abandi basoda bazoca babohorwa, bazobohorerwa kwica ikigira gatatu c'abantu kw'isi. Iyi ntambara izoca ihitanisha n'abantu, abantu nabo bose bazohitanishwa.
rero hano turabona ngo igitigiri c'abagwanira ku mafarasi haje ikindi gitigiri kininiya atabuze iyo kivuye. Aba bantu ntabwo bazoba ari abantu basanzwe, kuko nabo nyene bazoba ari ibinyakuzimu, bizoba ari imyuka mibi, bizoba ari bije kugira ngo bize guhora kuko Imana, kuko abantu bigize iwabo w'intahava bakanka kumvira ijwi ry'Imana. Nico gituma Imana izobarekuriramwo ubuzimire bubakoreramwo bagatangura kubona ibara. Ku murongo wa 17, kandi nerekwa ntya amafarasi n'abari bayicayeko bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarasi yari nk'iy'intambwe, mu kanwa kayo hava nk'umuriro n'umwotsi n'amazuku. Ikigira gatatu c'abantu cicwa n'ivyo vyago uko ari bitatu, umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo. Bene data, aba bantu bagwanira ku mafarasi ntabwo ari abantu, kandi n'ibi bikoko vy'amafarasi ntabwo ari ibikoko bisanzwe, kubera bicira umuriro, bigenda bicira umuriro, bigenda biraturira, bigenda biratongora, amazuku eka n'ibindi byose bigenda biraturira, aho imbaho baciye baraturira. Mwene data, isi zotegwa, hazoba ibibazo bikomeye. Mwene data, ndakwifurije kuzohungishwa, ndakwifurije kuzorokogwa kugira ngo ntuzobe muri iyi ntambara. Iyi ntambara si ntambara y'abantu b'abanyamaraso n'umubiri. Iyi ntambara nta muntu w'umuntu asanzwe azoyishobora. Mukenyezi, niwumvire, woye kwishira mu bindi, ntabwo uzoshobora we kugwana muri ibi bintu. Ibi bintu ntabwo ari intambara isanzwe. Yohana yeretswe yuko abari bicaye ku mafarasi bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza. None wewe ubu urafise ivyuma bikingira ibikiriza byo kuzorwanya abo bantu? Ivyo bintu byasa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Ibi bintu ni ibintu bihambaye. Wowe nta bigwanishwa ufise byo kuzohangana n'aba bantu. Ibi bintu ni ibintu bikomeye mukenyezi. Mugabo, raba nta tugara ufise, raba bene data, nta muntu yo kwitega kuzohangana n'aba bantu. Nta muntu azogwana, nta muntu yiteguriye kuzohangana n'aba bantu. Reka kwigira gakomeye, reka kwigira gahambaye. Hano mwisi ntaco tumaze, abantu turivu turi umukungugu, ntitushobora kuzogwana ngo duhangane n'ibi bintu. Rero ico nsavye ndasemereye, mwene data, vuga rya jambo gusa, ubwire Yesu ati Yesu, jewe sinshoboye kuzohangana n'ibi bihangange, sinshoboye kuzohangana n'ibi bijeya, sinshoboye kuzohangana n'ibi bidrago, sinshoboye kuzohangana n'aya makuba n'aka kaga. Ndagusavye mwami, umpishe mu mababa yawe gusa, nta kindi Yesu agomba. Kuko ku murongo wa 18 haravuga ngo ikigira gatatu c'abantu cicwa n'ivyo vyago uko ari bitatu, bimwe twavuze, umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo. Akanwa kande kayo mafarasi, ayo mafarasi azocira umuriro, bitongora isi n'abayibako. None mwumva muzokirira hehe? Nukuvuga yuko iki cago ca kabiri kizotuma abantu batikira. Icago ca mbere twarabonye ko abantu bazokwifuza gupfa, urupfu rubahunge. Abantu benshi bamwe bazovuga bati noneho ko ntagipfuye, reka nce nikorera ibikomeye, nce nigira gahambaye. Ariko icago ca kabiri kizotuma abantu bapfa, bazopfa nk'abana b'imbeba, abantu bazoshira ku macumu, abantu bazopfa batazi iyo baja niyo bava. Mwene data, hagiye kuba gahinda n'amarira n'amaborogo. Abantu bazicuza kugeza aho igihe umuntu azokwifuza akavuga ati mbega navukiye iki, navukiye kubona. Yewe mwene data, nubwo ubona abantu bamaze akomeye, amazu badugije, ariko ndagira nkubwire yuko byose bizocika ubusa. Nubwo ubona abantu bagendera mu ndege, bakagendera hehe, abandi bakagendera mu miduga, abandi bakabatunzi bakomeye, ibi byose abantu bazobirengana, barire baboroge, batake batakigira gitabara. Mwene data, nahawe ho kurondera Imana. Ku murongo wa 20 haravuga ngo abantu barokotse batishwe n'ivyo vyago ntibihana ivyakozwe n'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana vy'izahabu n'ivy'ifeza
n'ivy'imiringa n'ivy'amabuye n'ivy'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda, kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ubushakanyi canke ubusuma. Igitangaje cerekana yuko umuntu yagararije, umuntu vyanse ko yumva, nubwo hazopfa 1/3 kw'isi, ariko abarokotse ntibazokwihana. Ntibazokwihana gusenga abadayimoni, ntibazokwihana gusenga ibintazi, ntibazokwihana ubusuma n'ubusambanyi, ntibazokwihana babagabo batorana abagabo ku bandi, babagore batorana abagore ku bandi, imaraya ntibazovyihana, babandi banywa urumogi, ahubwo ngo bazaba bagezaho kubinwa. Kubera iki? Kubera yuko abantu batigeze abantu badashaka kumva. Mwene data, ngira ndaguha akarorero. Turabona kuva igihe iyi ngwara ya corona itanguriye, iyi ngwara yatanguye, abantu bose babwirwa bati nimuje mu nzu mwiyugarane. Hanyuma abantu aho kuja mu nzu ngo biyugarane, baca biyugarana baza kunywa ibiyeri, baca baza kwiyugarana banywa itabi. Nico gihe cagaragaye abantu banyoye urumogi cane, abantu barushizeho kumererwa nabi, ntibigeze bihana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ja mu nzu wiyugarane, usenge so aba mu mpisho, kandi so abona ibihishije azoguhera. Mwene data, Imana yatanze akanya ko kwihana, Imana yatanze akanya kuko abantu boshobora kuyirondera. Ariko mu gihe ca confinement, mu gihe ca couvre-feu, abanywa urumogi barushizeho kunywa urumogi, abanywa za Heineken wabaye umwanya wabo wo kunywa za Heineken, abanywa ibiyeri, abanywa za whisky na za konyagi, abanywa ibiyayuramutwe, wabaye umwanya wabo. Ahubwo rero nubu Yesu aracategereje, kandi by'ukuri aka n'akanya k'intangamarara, n'utuntu dutoya two kugabisha kugira ngo abantu barabe ko bokwikebuka. N'ayahandi hoho hari bikomeye bigiye kuza, hari bikomeye mutari bwabone, aho muzobibonera muzovuga muti iyo twamenya tukihana hakiri kare. Ariko noneho eheraba nta n'urushe yumva ngo atega amatwi ngo yumvirize, nta n'urushe avuga ati yewe icompa jewe ngahamagara uriya muntu nkamusaba ngo ansengere, icompa jewe nkarondera abakozi b'Imana bakansengera, icompa jewe nkarondera umupastori ngo ansengere, icompa jewe nkagenda mu rusengero nkihana, icompa jewe ngatura umutwaro bakansengera. Mwene data, nta n'umuntu arusha bibabara, ariko ndagira nkubwire yuko mwene data ibintu bigiye gukomera, hagiye kuba ibintu bikomeye. Muri iki cago kigira kabiri niho hantu tubona yuko hazoba amagorwa akomeye ku isi, mw'iri bara rigira kabiri. Kubera muri ico gihe Imana izohagurutsa abashinga ntahe babiri mu gihimba ca 11 ivyahishuriwe hana muri iri bara rigira kabiri nyene, kuko iri bara rigira kabiri ribandanya muri iki gihimba ca 10 n'ica 11 kugeza 11 umurongo wa 13 niho hagera ibara rigira kabiri. Kubera ibara rigira gatatu tuzoribandanya, mwese muritahure muryumve. Ibara rigira gatatu niryo rivuga ivyerekeranye n'intambara izoba mu gihimba ca 12. Hanyuma iri bara rigira gatatu kandi niryo rizohagurutsa Antikristo, azoza gushinga ubutegetsi amanika idarapo ku isi hano mu gihimba ca 13. Ariko Antikristo azotangura kuduga ava ikuzimu mu gihimba ca 11. Rero muri iki gihimba ca 11 hano muri iki cago kigira kabiri ku isi, mu gihe hazoba hamaze gupfa 1/3 c'abantu ku isi, Imana izohagurutsa abashinga ntahe babiri, mu gihe c'uko abantu bose bagararije, mu gihe abantu bose barushizeho gusenga ibigirwamana, barushizeho gusenga abadayimoni aho kwihana. Nubwo Imana yabakubise, nubwo Imana yabahanye, nubwo Imana yihoye, abarokotse ntibihanye. Rero Imana izocirungika abashinga ntahe babiri kugira ngo baze gushingira intahe Imana, baze gushingira intahe Yesu. Aya majambo ngira ngo twarayize, murayazi. Ibishinga ntahe byabo twarabyigishije ko, twarabonye ukuntu umukristo yiteguye azohagarara agashikama. Twarabonye yuko uzohagarara agashikama nka Shadraka na Meshake na Abedunego, yuko ari wazoshobora kwemeza
no guhagarara mu bushobozi. Abo bashinga ntahe babiri bazohagarara nabo nyene bazokora ibikomeye, kubera yuko bazoba bahagaze nka Mose, bazoba bahagaze nka Eliya, bazoba bakora ibitangaza bikomeye. Uzobatunga urutoki azocapfa, uzobatuka azocapfa, uzobabuza kuvuga ubutumwa azoba apfuye, uzoruhirahira akabahagarara imbere azoba apfuye. Abo bashobora guhagarika imvura, bashobora no gukorora umuriro. Ni ukuvuga mu gihe cabo, iminsi yabo yo gushinga intahe, bazoshinga intahe imyaka 3 n'igice, bazaba bariko barashinga intahe bavuga ubutumwa bwiza, kandi muri ico gihe ntawe uzobahagarara imbere. Muri ico gihe rero, muri iki cago gira kabiri nyene, ni ukuvuga yuko mu gihe isi izoba iriko irahura n'ivyo vyago vy'umuriro n'amazuku, hazoba hari ubutumwa buriko buravugwa n'abo bantu babiri. Rero muri ico gihe biragaragara neza yuko dusome ku murongo w'indwi turabe ingene ca gikoko muri aribwo bwa mbere mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kigaragara ngaha mw'ibara rigira kabiri. Muri iki cago gira kabiri niho dutangura kubona ingene igikoko gisokoroka kivuye ikuzimu. Ku murongo w'indwi, ibyahishuriwe Yohana 11 umurongo w'indwi, kandi nibaheza gushinga intahe igikoko kizoduka kivuye ikuzimu, kizobarwanya kibaneshe kibice. Imivyimba yabo izogangarara mw'ibarabara ryo mu gisagara kinini nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa, kandi niho umwami wabo yabambwe. Kandi abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazoraba imivyimba yabo iminsi 3 n'igihimba, ntibazokunda kw'iyo mivyimba ihambwa. Abari mw'isi bazonezerwa, bazobitamba ku mivyimba, barungikiranira amashimwe, kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka bari mw'isi. Bene data, abashinga ntahe bazohaguruka bashingira intahe Yesu. Muri ico gihe igikoko kizosokoroka kiva ikuzimu. Uyu niwo murongo wa mbere utangura kutubwira yuko igikoko kizosokoroka. Aha niho hantu hambere hatangura kuvyerekana. Ndagira ngo musurinya aha hantu mumenye ko iki gikoko kizosokoroka mw'ibara rigira kabiri, mu cago kigira kabiri. Duhereye kuri bimwe twumvise ejo, bisobanurwa yuko bariya basoda bazova ikuzimu twabonye ejo bazosesereza abantu amezi 5, bazoza kurya abantu bazobarya ariko ntibapfe, bazobamungura, bazobanunuza amaraso ariko ntibapfe. Bazoba bariko barakora iki? Bazoba bariko barinjizamwo abantu uburakari n'umujinya n'ubugarariji, abantu aho kugira ngo batahure Imana, ahubwo uzosanga baramaze kuzimira. Ijambo ryo kwizera mu mutima ntarizo barikirimwo, bazomera nk'ibikoko. Nico gituma bazorondera urupfu bahunge. Rero bariya basoda bari baje guteguririza umuzo wa Antikristo. Antikristo nazoduga avuye ikuzimu, azoza guhigana n'umuntu wese ku isi w'umukristo, azoza guhigana n'umuntu wese ashinga intahe, umuntu wese yemera kuvugira Imana. Mbere n'aba bagabo babiri bakomeye bashinga intahe, ico gikoko nico kizoza kubiyicira abo nyene, nico kizoza kubiyicira. Imivyimba yabo izogangarara mw'ibarabara, ibarabara rinini ryo mu gisagara cyo mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa. Bisobanurwa yuko isi muri ico gihe izoba isigaye imeze nka Egiputa, kubera yuko abantu bose bazaba bameze nk'abacakara, bazaba baragizwe inyagano nk'uko Abisirayeli bari baragizwe inyagano mu Egiputa. Abantu bose bagiye kugugwa. Turabona yuko abantu bariko baragugwa, bagugwa kubusa. None rero bazokwisanga bari mu kazu k'imbohe, kubera yuko ejo bazogira bati twarabacunguye, eheraba twarabaguriye, incanco ntimugishobora gupfa. None rero turabacunguye. Ubuzima aho umuntu yahora buharura buva ku Mana, asigara buharura yuko buva ku muntu mugenzi we. Muri laboratoire yuko akantu bakoze k'agakoko kitwa virusi ko ariko gashobora kuguha ubuzima, ukasanga uriko uragenda uhagaze ku myizerere y'abantu, kwizera ko umuntu ari we yaguhaye ubuzima. Abantu rero muri ico gihe ivyo bizotuma abantu baragizwe abacakara, baragizwe inyagano, byitwa yuko baguzwe, baranguwe, barakowe, baramaze kugugwa. Abantu bazokwisanga bari mu minwe z'ikintu batazi iyo cavuye. Hanyuma rero nibamara kwitwa yuko bari mu bucakara no mu bukoroni,
bazokwisanga bari mu butegetsi bw'igitugu bwa Farawo. Farawo arimo arategeka, Farawo agiye gutegeka bari mu isi, Farawo agiye gutuma abantu bisanga bari mu Egiputa. Rero abakristo bazogangarara mu ibarabara ryo mu gisagara kinini cyo mu buryo bwa Egiputa, mu buryo bw'impwemu cyitwa Sodomu na Egiputa. Abantu bazosa nk'abari muri Egiputa kubera yuko ubutegetsi bwa Egiputa bugiye kugaruka. Isi igiye gusigara itegekwa nk'uko Farawo yategeka Egiputa. Isi igiye gutegekwa, isi igiye kuba mu bucakara, abantu bagiye kuba mu bukoroni nk'uko Abisirayeli bari mu bukoroni hariya mu ntara y'Iramusesi i Gosheni, ahantu Abisirayeli bari baragizwe, barahawe intara, bagenda bakora ibikebera, aribo bubatse amapiramide, aribo bubatse ahantu abami bapfa, iyo bapfuye baca baza kuba ngo ryari ijuru ryabo. Amapiramide byose byakorwa n'Abisirayeli, bakoreshwa ubucakara n'uburetwa. Hagiye kuza ibihe aho abantu bagiye kubaho bameze nko muri Egiputa, basigara bakorera abantu, maze bakorera abantu batazi, maze ugasanga umuntu abayeho nk'umucakara n'umucangero. Mwene data, ibwo nibwo cyitwa Egiputa. Iyo niyo Egiputa. Sodomu nayo, abo bantu bazogangarara mu ibarabara ryitwa Sodomu na Egiputa. Iyi Sodomu nayo ni kubera yuko isi yo muri ico gihe ari navyo tubona muri iki gihe, isi imaze kumera nka Sodomu, kubera yuko igitigiri kinini c'abagabo basigaye batorana canke barongorana, n'abataragira ubukwe ariko nabo mu mpisho barabikora. Igitigiri kimaze kuba kinini kirarengeye, abagore batorana ari abagore ku bandi, igitigiri kimaze kuba kinini kirarengeye. Rero muri iki gihe isi iriko iratangura kumera nka Sodomu, kandi rero biriko biragenda byerekeza yuko abantu bagiye guca imvyaro, ntibabe bakivyara, basigare babengukana, abagabo babengukane, abagore babengukane, isi yose icitangura kuba influence. Hanyuma rero batangure kumera nka Sodomu, abantu bamere nka Sodomu, abantu basigare bononekaye. Mwene data, nico gituma umukristo wese azoba ari ngaho muri ico gisagara, ahari hose muri ico gihugu, azoba ameze nk'uri muri Sodomu, azokwisanga ameze nka Loti, ari mu kaga, ari mu karere k'abantu b'abagizi ba nabi b'abasodomite. Mwene data, nagira ngo mbwire ubutumwa abantu ba kino gihe, twimwihane, mwihane kanya kakiriho, mukorere Yesu mwanya ukiriho, muvuga ubutumwa mwanya ukiriho, mureke kuba nk'abanyesodomu, mureke kuba nk'abanyegiputa. Mwene data, Imana igiye kwihora, Imana igiye kuzana ibyago ku isi kubera yuko abantu bagararije. Imana igiye kwihora. Bene data, ni mwihane. Ku murongo w'10, abari mu isi bazonezerwa, bazobitamba ku mivyimba, barungikiranira amashimwe, kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igihimba ishize, impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwo, baravyuka barahagarara, ubwoba bwinshi butera babaraba, bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti, nimuduge mu zino. Haleluya! Baduga mu gicu baja mu ijuru, abansi babo barorera. Uwo mwanya isi iratigita, ikigira 10 ca gisagara kirasenyuka. Uko gutigita kwica abantu 7,000. Abarokotse baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana nyene ijuru. Ibara rya kabiri riraheze, ehi rya gatatu rigira rize. Mwene data, ibara rya kabiri rigarukiyaho, bisobanurwa yuko bani abantu baho bazohaguruka kuvugishwa n'Imana, bazogangara mu gisagara kinini cyo mu buryo bwa mpwemu citwa Sodomu na Egiputa, bazobura ikibahamba. Nagira ngo mbwira abantu babona abantu bariko barakizwa bagatangura kubatwenga. Reka gutwenga bakizwa, ahubwo niwifatanye nabo, niwemere gutukwa, niwemere gucokogwa, ucokoranwe n'abitirirwa izina rya Kristo, wemere kwikorera umusaraba, hanyuma ukize ubugingo bwawe bicita uyu munsi. Naho bagutwenga, niwemere bagutwenge, ariko ejo uzonezerwa kuko ugiye gukinjishwa, ugiye guhungishwa, ugiye gutabagwa. Rero muri ico gihe nuko nubwo bazoba bariko baramaramazwa, bateterezwa, bakabura ikibahamba, bisobanurwa ngo abantu benshi bagiye kubuzwa kuja gusuma,
abanyeshuri abana bagiye kubuzwa kuja mu mashuri kubera yuko badafise ibipapuro bibaranga yuko bikingiye, yuko bafise amagara meza. Abantu benshi bagiye kunenwa canke bahabwa akato canke birukanwe muri sosiyete kubera yuko batariko barerekana ibipapuro vya ngombwa. Mwene data, ico gikoko kigiye kuduga gihitana abantu, kibaburagize, kibateshe, kibabuze gushora ibintu, kibabuze kuja kugura, kibabuze kutagira ikintu na kimwe bakora, kuvuga ngo bazogangarara mw'ibarabara ryo mu gisagara kinini co mu buryo bwa mpwemu citwa Sodomu na Egiputa. Bisobanurwa ngo n'abazoba batapfuye bazomaramazwa, bazototezwa, bazoburabuzwa, bazobuzwa kuja mu isoko, bazobuzwa gushora ibintu vyabo. Abana babo bazobura amashuri, abantu benshi bazobura ubuzi, amakompanyi azobuza abantu yuko baja gukora kubera yuko badafise urupapuro rwa pasiporo ya korona. Kandi rero iminsi igiye kugera mu ntango, abantu benshi bagiye gushirwamo n'ivyuma vyerekana yuko bamaze kuja muri systeme ya nouvelle ordre mondiale. Utwo tuma bizotuma abantu benshi usanga bamaze kumera nk'ibirobo canke batanguye gukoreshwa. Nico gituma rero mwene data, amasysteme yose y'ubuhinga bwa none bariko barabazanira, muze muratenyenya, muze murahakana, muze muratenyenya, ubanze gutohoza ikintu cyose ukijamwe ari uko wabanje kubaza, wabanje kubaza Imana, wabanje gutohoza, kuko hari abantu benshi bagiye kuzimirira mu bintu bagira ngo ni vyiza kandi ari bibi. Mwene data, iri nijwi ryo guhanura, iri nijwi ry'ubuhanuzi, iri nijwi ryo gusobanurira abantu bagifise agatima runtu, bagifise agatima mpembero, ngo bikebuke, mwoye kwisuka mu kaga, mureke kugwa mu ruzi mugwita ikiziba. Mwene data, isi igiye kurimbuka, nimuze turondere Uhoraho bigishoka kabonwa. Nuko rero ngo mazi siratigita kubera yuko Imana izohamagara iri mw'ijuru ivuga ati nimuze hano. Abantu benshi bamaramajwe, abakristo benshi bariko baramaramazwa no musi. Ahubwo rero ngira nkubwire, abantu benshi bagiye kumaramazwa kubera yuko batazokwakira urwo rucanco, bazomara ibihe bari muri ico gisagara bamaramajwe. Ariko hazogera igihe ijwi ry'Imana rive mw'ijuru ribahamagare riti nimuze hano. Abantu benshi bagiye guhamagarwa babwirwe hari igihe kizogera inzamba y'akabanga ivuge, maze ihamagara abatoranijwe bave mu mfuruka zine z'isi, hanyuma basanganira umwami Yesu. Abayiteguye maze bace baduganwa. Yesu Kristo yiteguye gutwara umugeni wiwe. Muri ico gihe Pawulo yarabivuze ngo inzamba y'Imana izovuga n'akamo k'umumarayika, na Yesu Kristo ubwiwe aranguruye ijwi, hanyuma rero abapfuye nibo bazobanza kuzuka. Abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazobanza kuzuka, hanyuma natwe bazoba bariho, natwe tuzoca tuduganwa nawe muri ico gihe. Mwene data, niwitegure, niwemere kwikorera umusaraba, niwemere bagutwenge, niwemere bagusuzugure, ariko ntugahirahire ngo wisuke mu kaga. Niwihangane mwene data, niwihangane ndagusavye, niwihangane. Ngwino dufatanye twikorera umusaraba mwene data, ngwino wemere ufatanye nanje gusenga, ngwino wemere ufatanye nanje kwambaza Imana. Imana idutabare, ibintu bigiye guhinduka, hagiye kuba ibihe bikomeye imbere mu minsi iza, hagiye kuba ibibazo bikomeye bidasanzwe. Ca bugufi mwene data, eherayo iri nibara rigira kabiri, iki ni icago ca kabiri kizoba kiriko kiraba mw'isi. Ndimwe ndakubwira amadetaye y'ibigiye kuba, umwanya bitaraba. Kunda wumvire, kunda wumve hataraba ibi vyago n'aya makuba n'aya mahano. Kunda wemere mwene data uhanurwe. Nuko rero umaze guca bugufi, umaze kumvira ijwi, ndakugira nkubwira ngo uce bugufi aho uri, maze dusenga Imana. Tugiye guhamagara umwami Yesu ku muntu wese yamaze kumva ubutumwa bwiza, agiye guhitamwo, agiye kurondera umwami Yesu, agiye kwemera kwihana. Ndagira ngo uvuze dufatanye, maze duhamagara umwami Yesu kugira ngo aze gukiza ubugingo bwacu. Uce bugufi aho uri, maze upfukame. Tugiye gufatanya rino sengesho kugira ngo dusabe Imana iduhe ubushobozi, maze iduhe gukira, maze dushobore kurokoka muri ibi byago byose bigiye gutera. Dusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, ndagushimiye mwami ko umaze kutuburira. Ndagushimiye yuko
ubu butumwa bwiza ari mburi ku batuye mu isi yose, kugira ngo bakire, kugira ngo bakizwe. Ndagusabye mwami, wongere kuhagira uyu mwene data amaze guca bugufi, uyu musavyikazi wawe ariko arihana, uyu musavyi wawe ariko arihana, ubahe kwezwa, ubahe gutumbera umusaraba, ndetse ubahe kuwikorera, maze mwami ibyaha byabo bitembagazwe, babohogwe, babicare mu gisha, bongere kukizwa, bongere kwezwa, ubatunganye ubagirire neza, amazina yabo uyandike mu gitabo cawe c'ubugingo, cawa mwagazi w'intama. Ndabigushimiye mwami, urakoze, nuhabwe icubahiro kubagiriye neza, nuhabwe icubahiro uradukijije, uradutabaye, uraturokoye muri iyi si y'ibyago, muri iyi si y'agahinda, muri iyi si y'umubabaro, ibi byago bigiye gutera. Mwami Yesu biturinde bidukize, maze twihishije muri wewe, kandi twizeye ko ari wewe buhungiro bwacu. Urakoze, ndabigushimiye Mana ihoraho, Data wa twese ugira neza, izina ryawe rishemagizwe kandi rishigwe hejuru. Ndavyambaje nshima nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.